none ga madame ni giki na cane cane woduhanura wotubwira kandi sinibaza ko wobwira abantu bakuze bonyene mugabo n'abana bato na cane ugwaruka burya nkuko bivuze ibigeragezo biratandukanye ibigeragezo vyo mu ngo si ibigeragezo vy'ugwaruka burya iyo nanabiravye iyo umuntu ari mu rugo kenshi murakunda kunesha ibigeragezo kuko mba mwaraciye no mu bintu vyinshi mugabo ugwaruka ruba rugifise amaraso ashushe ruba rugifise izindi ndoto ruba rugifise ibindi vyifuzo mbega ni giki rero mwohanura ugwaruka na cane ugwaruka rwakijijwe ni giki mwobahanura mubabwira nk'akajambo ko kubahanura mubabwira bivanye n'ivyo twako turavugana vy'ibigeragezo murakoze mumbwiye ngo ndafashe cane abajene ego je by'ukuri ndakunda gufasha abajene meme n'ingo zabo bubatse ndazifasha cane ndabafasha gose intahe yanje yo mu bujene irakomeye cane jewe naragerageje cane n'abahungu mugabo harageze igihe cuko nk'umuhungu ashobora kuba yaza urumva ko cari ikigeragezo ciwanje ugaca usaga umuhungu ariko araza aranyereka ko umengo atunze urumva ubujene urazigere umeze ugaca usanga uragomvye nawe kubaka ugeze mu nzira zo kubaka uriho kumbe uyu ni umuhungu yifuje ko kugira tubake kandi ni umukristo nawe uri umukristo ariko kumbe ntiwabanje no gusobanuza Imana ngo baze Imana hama akagenda kukwereka nk'inzu agafata inzu ya mugenzi we y'uwundi musore akamwereka yuko hariho ibikoresho vyose ibintu vyose yikwijije nta ngorane ko ageze kubaka ariko kuko mpwemu w'Imana yari muri jewe Imana abana yari nkuko bavuze nyene ngo ikwibira akabanga jewe rero ikintu nahawe kumva ijwi numva ijwi rimbwiye ati nyaboneka uwo muntu hange inyereka anywa amusiteri inyereka mw'inzozi anyereka amusiteri ikindi gihe aza kuntira appareil photo ndayimutiza ambwira ati nzoshiramo filme izisigara nzoziguha nta ngorane ndibaza yuko no musore ndibaza ko agihara ashobora kumva yuko hariko ndavuga ibinyoma donc ndayimutijije yaciye ayiherana ego ico nakoze niki nasenze Imana ndakwinginze kugira ngo wewe atari uwiwanje umwirukane kuko unyeretse vyinshi imbere yiwe imbere yanje uranyeretse vyinshi umuntu acaragenda hanyuma subiriye kandi haza uwundi nyene gutyo uwo wundi nawe wewe emwe naramukunze kabisa n'ubu mu Rwanda hari niyo ngiye aracafise agafoto kanje kandi n'umukozi w'Imana n'umubishop emwe nawe ariko aravyumva nari naramukunze gushika ariko nawe akankunda ntabinyereke hagera igihe cuko twahahurira n'abakobwa benshi muri abo bakobwa tuhahurira twaramukunda kuko ari umukozi w'Imana ariko muri abo bakobwa nyene no watoyemwe ego haragera ikindi gihe by'ukuri haza umukozi w'Imana arambwira ati mukobwa wanje avuye muri Kongo Imana itumye kuri je ati burya harageze ko wubaka muga ndibaza yuko wasenze ariko nturabona uwo mwubakana ati rero wasenze nabi ati ukwiye gusenga gutya ati ukwiye gusenga kugira ngo Imana igire ubugombe bwayo hanyuma ati kandi
upresize uvuga uti mana ndakeneye umuntu ameze ukuntu wewe rero ukwiye kugira ngo umfashe. Yari umukozi w'Imana afata urupapuro arambwira tukeneye umugabo ameze gute ndamudekriva kabisa ndamushiraho hama icyaje kuba uko nasabye Imana urya nyene niko yaje. Hama cyantangaje rero uwo yaje we yakundaga kuza kumbwiriza nawo turi kumwe akunda kunyigisha inyigisho z'abajene ambwira ingene nkwiye kwirinda angwe ukuntu nkwiye kwirinda abahungu barahendana abahungu bagira gute nteze ego cyane uko yigishaga inyigisho z'abajene nibaza kuvyiba nawe ntiwamubaza uti none gasha ko kuranyigisha binoti nawe bimeze gute we rindira gusa ico yari yarambwiye ati je ndiko ntumbere kukwigisha je ndafise umufiance bamaranye imyaka 5 nkumva ko atari ko arampenda nka babandi bose we afise intumbere yo kugira gute kunyigisha kandi akokwigisha ibintu ari abamwe ego nkumva ndamukunze gato se apa nivyo kumukunda ngo biki nibihi byo bufiyansa numva ko kabisa uyu muntu n'umuntu w'Imana hama rero uko Imana ihindura ibintu ntawe ushobora kubimenya urya bari bakundanye imyaka 5 aramuheba umva ko je nanje bari barampevye yego aramuheba amuhevye rero uyaciye agira gute Imana imuremesha aterega ati haracariho ivyizigiro ati hariho umukobwa yitwa Anike aturye nyene ubona ari muto ni wazovamo umuntu munini urana ko ndi munini bisi ibiro 92 nari mfise ibiro ico gihe 53 hama Imana imuhishurira uko ntiyashoka bimbarira amara hafi 2 semaines umva nawe yarwaye akabonge kuwa muhevye rero ico bidusaba niki nk'abajene bo muri iki gihe umva singiye muri detail ingene yaraje nyene mu nyuma aramproposa uyu muntu aje nk'ababandi unaje kunyeskrota nyene ibintu nk'ivyo ariko ico nakoze niki nasenze Imana ni Imana ndagusavye ibimenyetso bitatu nawe yitwa ngo n'umukozi w'Imana ndagusavye ikintu cinyereka ko ariwe avuye iwawe icambere ashobora kugenda kwipresenta hari umugenzi wanje benshi barabizi n'ubu baracahari agende kumpresenta ntabimubariye aho kandi mwabakobwa mwico no babwira nuko mukwiye kugira ngo musabe Imana ibimenyetso ntimukapfe kwihuta kuraba inyuma ica gatatu ica kabiri Mana aje imbere y'abakozi b'Imana nabo nyene yipresente ntabimubari ica gatatu wenyene azo ambwira ati tugomba kugira urubanza urunu itariki yindi erega uko nabisavye Imana bica bigenda uko niko vyabaye aho bica bimeruko ico rero no hanura abajene bo muri higi ntibakarabe ku bintu ntibakarabe inyuma ku rukoba uko ivyo birahendana no mu migani bari bitubwira dukwiye kugira ngo dusenga Imana kandi tube mu ijambo ry'Imana uko ritubwira ntitwihute kuraba ibiboneka kuko ndibuka neza igihe umukozi w'Imana ariko arambwira ati ukeneye umugabo ameze gute ninkeneye umugabo yubaha Imana kandi afise ibikorwa by'Imana byose kandi acambaza ngo ushaka umurundi canke umunyarwanda canke umuzungu umukongomani canke ugomba umeze gute numva ko twese turi ubwoko bw'Imana ndavuga umukozi w'Imana uwo Yesu azozana umugabo yubaha Imana akunda Imana akorera Imana arasubira ambwira ngo
ukeneye umukozi w'Imana ameze gute ntafise ingabire zose kandi uko ico ndiko ndakubwira afise ingabire zose hanyuma acambwa ngo ushaka umutunzi cyangwa umukene je ndabaye novuga ko umutunzi twava tuva ku Mana cyane mvuze umukene nawe twava dusegerereza ndaba man oya ntitube abatunzi ba high class hejuru kandi ntituba abakene oya wewe uzozane umuntu hagati na hagati kandi ibyo ndiho ndakubwira ubu gushika ubu nivyo by'abantu gushika ubu n'umukozi w'Imana ni jewe nkora gusa hama hagera igihe cuko ari igihe wibaza yuko uriko urakina n'Imana kumva Imana ibiri kwirakubona haragera igihe cuko rero Imana ibishitsa mu ngiro vyose biraba iyo ni yindi ntare ariko ico ngomba kubwira urwaruka rw'ubu rubona kumbure ngo je nshaka wize nshaka wahejeje uwo tunganya amashure nshaka umutunzi rurangira bijye bintu birashobora guhera ariko urukundo ntiruhera hamwe n'ivyo uwo nakuze n'imfuvyi ntase na nyina agira ariko ico nokubwira nokubwira urubanza rwacu rwatajwe n'abazungu n'abantu benshi bikomeye iyo ni yindi ntahe hama ico nokubwira nuko ubu gushika ubu kuko yaje mu bugombe bw'Imana tumaranye imyaka myinshi imyaka 24 bientôt dukwiza 25 sindahukana sindagira gote ico nubwira urwaruka rw'ubu rero nuko rwose abo ubugombe bw'Imana kwitwararika iby'ubwami bw'Imana n'ukugororoka ibisigaye Imana irabibongera kandi ibisigaye nuko Imana ari itoraniriza uwo muzobana karamata gushika gupfa kwayo kuko igitandukana n'Imana hamwe n'ivyo twobasaba kugira ngo mukuriye mu ijambo ry'Imana Imana ishobore kubarera kuko nasanze Imana yarandeze suko nababwiye yuko ntigeze nderwa na mama ntigeze nderwa n'iki icanderesheje n'inkuna ariko Yesu wenyene niwe yandeze arandera mu ijambo ry'Imana arico catumye iryo jambo ry'Imana ryaramfashije bimpa kutabona kubiboneka ariko impa kubitaboneka gushika uno munsi Imana itubeshejeho kandi tumeze neza tubayeho mu buntu bw'Imana vy'ukuri ni amina amen ego nukuri mwebwe muko muradukurikirana turizera neza yuko muriko murafashwa kandi mufashijwe gose ni nahe y'umutumire wacu nongera kandi ndabibutsa yuko umutumire wacu hari ibintu mu bintu yagera avuga ibintu nagenda afatana cyane nibaza ko namwe muko muradukurikirana mwabifashe ukaba ukeneye umukobwa canke umugabo muzobana neza byose ni masengesho ja imbere y'Imana vuga uko umuntu ushaka ko muzobana akeneye kuza ameze Imana izomuguha ico ni cyambere ikindi mukozi w'Imana Kenny Brice nibagiye numvise guhishurwa kudasanzwe ofite abajene usanga kenshi na kenshi iyo bageze mu bihe byabo mengo baragurugumba mengo baragira gute hari ikintu kibabesha cyane ukamenga umuhungu aje uwari we wese aje ndagukunda je teme ndagira gute si bashobora kugutwara usanga nk'umukristo wamenye Yesu ubu kwiye kusobanuza Imana ijambo ry'Imana atubwira ngo bari je bamusobanuza kugira ngo ntutubire ntubuzi ko urya muntu ari uwo mu bugombe bw'Imana kuko ntuze wicuze ngo iyo mbimenya bitagishoboka rero bidusaba yuko kugira ngo tugire gute gusobanuza Imana ntitwihute ubujene bwacu ntitubwandarike kandi ntitugakinisha icaha kandi rero menya neza uri kumwe n'umusore ukaba uri kumwe n'umusore ni nkakura
Okay. bituma usanga uguye mu caha ariko uwigiye kure umusore ntaza kubwire ngo ingwi wanje kuko yakweretse ko gukunda kandi nawe wamukunze wageze gute kuko iforo yiwe ntayuzi objectif yiwe abafise kugira ngo agire gute kugusha mu caha rero menya neza ingene uhunga icaha kumwe kwa Yosefu ntutubwizigirwa kuvuga kubw'umwana w'umuntu nta kigaragaza nta kintu ikimenyetso runaka Imana iba yarakweretse kuri we Imana igumugisha. Amen. Muravyumvise neza umutumire wacu ariko tubwira amajambo meza kandi amajambo yubaka nariko ndavuga ntidufatiye ku majambo yariko aravuga urashobora kugenda imbere y'Imana uprecisa udekriva ukungene umuntu ushaka ko muzobana akeneye kuza ameze kandi Imana koko izomuguha nkuko wabimusavye. Ikindi kintu numvisemwo co dufasha nk'abajeune ni kusaba ibimenyetso ku muntu ukeneye ko muzobana ivyo bimenyetso utabibonye kuri uwo muntu ukunda ndibaza yuko neza uwo muntu bitoba atoba avuye ku Mana.